so rero afite nari ahantu ndi jenyene nta muntu afite nta mugenzi nari mfise gusa ubwana buto buto nibwo bwakwiyegereza nibwo bwanyegereza nibwo bwari ubugenzi nibwo twakina ni nabo banyigishije gusoma no kwandika cyane cyane kwandika ubwo bwana buto bwiga muri maternelle so iyo myaka irahera afite aho hantu sinahasubiye ca ndumva ndatanguye kwanka abantu ndumva ndasa abantu afite hagaca haguma hagaruka abantu baguma bambwira ati none wewe wiravye natwe turaba ubona hari aho duhuriye afite nkabona réellement ko atana hamwe duhuriye n'abantu so nca ndikuramwe mu mutwe ko ndi umuntu muga ngaca ntangura kwiyumvira ndi ikihe gikoko subiye inyuma hariho naho bagenda bambwira yuko sumbwa n'akayabo so afite nkabona nsa nk'abantu mugabo nkasumbwa n'akayabo ariko sindi umuntu ahandi nkagira nti rero je ndi gihume kuko ndibuka ko meme no muri 2009 8 6 byarangora ko nkominika n'abantu ngo twinjirane kuko nabaga nuko biri kose je ndi gihume sinumkwimenyereza kubana n'abantu cyane d'abord kugira ngo tuba abagenzi ngira ngo bariko baranyumviriza babizi twavuganye muri ico gihe nabanza kwanza kubaza ibibazo umbona gute ukanyishura uko uvyumva ndakubona neza muga izo nyishu sizo nabashaka ngaca navuga none umfata ngwiki umfata nkande kugira ngo numve ko uza kumbwira ko ndakayabu canke ndimbwa umbwira ico dusa mugabo byarantangaza abantu bose navugana nabo nta numwe yigera ambwira ko nsa n'akayabu nta numwe yigera ambwira ko nsa n'imbwa nta numwe yigera ambwira ko nsa n'igikoko navyo naho vyaba ari vyiza gato numva binkomerekeje abantu kubera iki bameshe ukuri urumva abakubwira yuko abakubwira ukuri bakakubwira ati uri umuntu nkatwe tukubona neza we muri wowe wumva ko bariko barakubesha kumva sivyo nari bivanye n'ivyo wakiriye kuva kera umwe nk'uwo nyita ko ndi gihume hama basagapfuma yorosha akavuga ati uri gihume mugabo gishobora kubana n'abantu rero sinigeze ndavyumva hari avuga ivyo so rero muri ubwo buzima bwo muri 2001 muri iyo 2001 nyene ndabubamwe uko ndasubira mu ibarabara ariko atari ubuzima bwanje rero mu ibarabara bakanyinuba bakankubuta afite kandi nari nahagaritse kolo nakwega essence gusa rimwe na rimwe ndayironse hama sinzi undi muntu yambwiye ati ngo ndagutware nawe nyene ndemera même si abantu bari barankomerekeje uyo nawe acangira umukozi nari maze kumenya guteka ndateka nkama nteka mugabo niyangaburira so yarangaburira rimwe na rimwe bishatse igihe kimwe vraiment numva ndashonje pe ni jewe natetse sinariye afete sinibuka neza umwaka mugani baza ko hari muri 2002 canke 2001 bari bagitangiye kuvuga ibintu ko abakozi bari tabazotangura gukora gomike hama aho uyo mama nari nzi yuko aza gutaha ku mugoroba rero nzamubona saa 5 araje nahishije umva aho nari nshonje fata umuceji ku kirushe ndiko ndashira ndamemera kagasosi acaraza ati bon appétit umva kubera ubwoba yari yarambujije ko nzokwiha ivyo kurya atampaye umva nawe yari amaze iminsi biyera vyibagiye ca ndata hasi cambwiye ati yo mbabarire nari naravyibagiye kukugaburira ati ngo wicare muri salle à manger ndakugaburire so nvyari kamenyere ko nicara muri salle à manger kuko narahakora nkakoropa mugabo sinayicara uyu munsi arahanyicarika aranyarurira ivyo kurya wanashaka vyinshi aca arambaza ati none urazi gusenga ntego gusengera nyene ndabizi kweri aca arazana ivyo kurya arambwira ati mu gusengera indya isahani wishira hagati y'ivyo kurya
hama no hagati y'amaboko isahani kaja hagati kuvuga ukundi ngaho hamugacumiriza ati rero kubera ko utamenyereye gusenga tiguma usenga ndaza kubwira ni uhejeje ndaza kubwira uvuge yame kumbe yasize imbugita kuziko aba arantera inkuru nayo rumvira ikirashuha nta makuru nzi imbugita irashuha mu nyuma yacu namwe ati senga rero acara yomboka buke aratora yambugita yashushe acaraza aramfata ukuboko ambwira ati gumusenga biriko biraza aca nkubita ngaha kuboko aha abana ko iyo nkovu tubona nari nkiri muto ariko inkovu yaranse guhera aramfata arafyiringitiza gose arafyiringitiza ndakoma induru numva no ngaha hose urabona narahiye kubera aho twaguma tugwana aha hose ndata ndiruka nibise ndavuga none je napfuye iki n'abantu so cendagira nsinzosubira kubana n'abantu ndahitamwo kubaho nyerera ntihanagutwaye no kwa muganga oya ntiwanivujije afeso imana yaningirira neza iyo nakomeretse kuko nama nakomeretse kuko bancumita iyo nakomeretse naca mfata ivu nkariyungurura nkakuramo utubuye naca nshira ku gikomere kandi hacakira so rero hakaba hariho rero abandi bana mu kibano kubera hariho ibintu nagira bigatwenza abantu ku mugoroba ico gihe kuko sinasubiye kuja kuba mwibaraba naragenda nkaherera iyo hama hageze ku mugoroba nkaza mwisite nkaraba ahantu nza kuryama so rero ku mugoroba nteramye mwisite hari ukuntu azanda twenza abandi nkabatwenza umuntu umwe rero acambwiye ati ingo rero uzoza uraryamye iwacu mugabo najyama muri barza aho muri barza ndahaba iminsi myinshi mu nyuma umupapa waho aranyirukana sinshaka abantu bandahira muri barza wanashaka barananyirukana muri quartier ngo vaho cyana cyo mibabara udutugishiriza ingeso mbi abana entre temps haca hariho abana batatu acambwira ati ntuzogende ahubwo uzohuza no kujya muhira nkazigenda nkajya iwabo nkoga bakampa n'impuzu hama mwijoro nkaca ngenda nkaryamayo abavyeyi babo bataha ijoro ngira nka 8 bari bafite akabare so aho ndahaba uko mugabo mu nyuma abavyeyi babo barateba baramenya yuko hari umwana ahaba baranyirukana abana baranga mu nyuma baca bariga uwundi mugambi bati ingo tuje kuguha akazi kugira ngo reke kuguma wicaye hanira candagenda bari bafise akabare mu Nyakabiga hajya kuri Pomao afite n'ubu nabonye aho hantu menga n'ubu haracara akabare so aho hantu namba afite nakora ibintu byo muri restaurant ntonora ngira gute ngo ibintu mwe nivyo fasha muri restaurant ngaca ndaraho nyene igihe kimwe so no mwijoro naho naca nkora ibindi amatoilette yari magufi iyo yuzuye nagenda kudaha mu matoilette mwijoro nka 8 akabare bugaye abandi bajya nkadaha byo muri toilette nkaja kubisesa kwibarabara rero haraho nagwayo bikanturira ku maguru mugabo byaba ari bisanzwe narafunga ibitambara ku murango bigateba bigakira mugabo igihe canyuma cyo kuba aho hantu uyu mama yari karakaranga imikeke hari nko ma 18h hajya hejeje carampamagara ndamukurire ko amavuta ndayakuye ko mu pano nini ari mu maboko amavuta afise amazi acasukamwo asutsemwo uramwa amavuta ahiye acataruka atarutse candekurira hasi ndekuriye hasi acanseseka ku maguru ndasha bya bindi nyene vyo gusha apana bimwe vy'iblague ndasha neza by'amategeko ubwo nyene umubiri ucuramyoka apana vya bindi ushaga cavyimye afite harahiye n'inyamiga cimbako nigeze njana no kwa muganga yo nana reaction yagize
abandi bakozi bagaca baza baranshirira ko amamesa ahandi bakaza baranshirira ku isukari na ryavu narashizeko shize ku ivu hakamera nk'ahumye mugabo ku mpande hagaca havamwo amazi ni kuvuga ntihigira huma nkaca mfata bantumye nk'amakara nkaca ngenda nkicara ahantu nkaca ndabitonora bya bivu byose bikavako nkashirako ibindi haca hararengana umumama abona ndiko ndabitonora biramutera ikigongo arambaza aho mba ndamubwira aramaze gituma nagiye kwa muganga ndamubwira ko atamahera naronse aca arampa 500 ayo 500 yampaye nshikanya amakara nca ndiruka kwa muganga hajya muri SOS baramvura baranshirako umuti hari umuti wirabura sinzi ngene witwa ubu nawe nkibona no umuti wirabura ukuntu bashira ku bikomere baranshirako neza kuri ca gikomere so urumva mugabo urumva ayo majana 5 yari yasomye imwe byasaba yuko noza ndasubirayo bangira amasomye wa mama abibonye ati uvuye ko maramaza ngo rero ndakuvuza ati cugende uyo muntu yaguhaye amahera agutunge so camanagize ikindi cago rero umva ndagwaye amaguru ibikomere ni JJJ afite biri no mukubora aca baranyirukanye tana mahera ya bisi ugira uvuga amahera ya bisi umva nta nayo kwivuza yamaye amahera ya bisi yo kujaye deje urumva naba mwibarabara deja anyirukanye naja muri iryo barabara nyene kwibarabara ni guhera kwirembo mugabo wantreta hacawa uwundi mumama uwo mumama yari umukazana w'uyo yanturiye we yarakijijwe yaravuga ati ntiwogenda uvuye mu rugo rw'umwana wanje warahiye gutya ngo ndagutware ndakuvuze acaragura flamazine ngira niko bitwa n'ibintu dija uyo muti azaranshirako banshirako gushika hakize ubwo urumva nawe nyene sinabaye afite naciye mba mu bakozi camba umukozi burabo ubuzima biraryoha ndabibamwo afite nca numva nti ubuzima buraheze uzoguma nkora ukunyene mugabo naho nari umukozi sinahembwa afite nahembwa aho ndyama n'ivyo kurya urumva yaciye yirukana abakozi biwe abana biwe baje muri vacances nacamba umuyaya nkaba umuboyi ivyo ndabibamwo hama ndaja muri korale ndaririmba ndi muri ubwo buzima muri Sunday school hama haragira igihe rero sinzi ikintu cabaye uyu mama aravuga yaragiye mu Rwanda ati rero ubu ntiyagiye mu Rwanda ahubwo umukobwa wiwe wa mu Rwanda yari yaje cavuga ati no ntukwiye kuguma utunze cyana cyo mu barabara utazi iyo kiva hari abandi bana bo muri famille cirukane sinshaka kukibona Antreta mugabo urumva niyo mama yarafise inzu nini mugabo nawe nyene naho vyari uko sinadara mu nzu yiwe hariho ibiduga vyapfuye mu rupangu nivyo nararamo mugabo urumva bwari ubuzima bwiza so hama yo acaranyirukana ndagenda nibaza ko aho hari nko mu kwicenda cyangwa mu kwicumi na rimwe hari ikorane cabereye kuri stade muri 2001 hari muri iyo periode hari jeudi so ndibuka rero iyo jeudi mbwa ni reka nje gusenga ko amazi imisi yaca publicité kuri televiziyo ngende gusenga baca barangonga akaguru ana akaguru ngaha ndafise akaguru gahengamye uku kurahengamye kubuntu rero imodoka ikirancako candatu ubwenge baca banjana kwa muganga batayo birebire uyo muntu ntiyanamvuza nkaguma ngira kuri kwa kuguru kwacikaguritse so nta muntu nari mfise nkurikirana nta muntu nari mfise mvugira mu nyuma ndabwira abantu ntimunyereke uyu muntu basiyangonze kugira ngo basamvuze kubumbi bafite bakwepa ama declaration mu nyuma barandangira hakora nkaguma ntonda muri BBC yaho uyu muntu yakora nkaguma ntondayo mu nyuma biratera mu terisoni aca aratanga amahera yo kunshirisha kwisima umva nari mfise kuguru amagufa yacitse
mugabo ntibashizemo icuma baciye bashira kw'isima Mhm. umva kandi bashira kw'isima ku kuguru deja kumaze ukwezi ko waracitse inyama zari zarinjiye muri ayo magufa so baca bashira kw'isima uko nyene Mm. iyo sima ndayimarana n'ububabare ukibufise ndayimarana amezi abiri ariko imana iramfasha Mm. iyo sima umva sinari musamara yo kuyikuzako ni jewe nacikuriyeko ca ndagitabuye mbona ndagenda mugabo ukuguru kuguma guhengamye gushika n'ubu meze neza kuguru so ico gihe cose sinigeze nja mw'ishuri Mm. mugabo nkuko nabivuze abana bari abagenzi banje Mm. utwana twaragenda kw'ishuri muri maternelle Mhm. akiga bakamwigisha a agaca anyereka a bo baba bazi yuko ndabizi mugabo akaza akanyereka tugahayira mugabo ngateba nkamenya a gutyo nkamenya b afite indome nyinshi ndazimenya muri ubwo buryo bw'abo bana so gusoma afite naragenda muri Sunday school nkafata umurongo Mm. nkabwira abana banyereka aho basomye nkaca ndahasurinya ndonse akanya nkaguma nsubiramwo hahantu nsubiramwo nkabona indome zibigize menya gusoma Mhm. so rero muri 2004 rero niho nari ngeze neza gutangura ishuri Mhm. ndagerageza uburyo bwose noja mu ishuri biranga ico gihe bari ari ama Minerval je nta Minerval nashobora kuronka nta marahera uniforme nashobora kuronka umva naho bampaye ishuri vyaca vyanka kubera ayo makondisiyo Mm. hama ca ndabiheba Okay. byo kwiga ndabihagarika ndabivamwo so hama uyu mupapa mbako hano Mm. muri iyo myaka Mhm. ya 2005 Mhm. yarigeze kuba ari representant w'ama eglise ya Pentecote Bujumbura Okay. mu bana twaririmbana hariho bamwe b'inshuti yiwe Mhm. rero dutashe muri korali akati je ndi inshuti ya representa twaramukanije nagiye iwe ibintu bimwe n'ivyo je nanje nkabura icyo mvuga ngaca mpengera dimanche hajya Sunday school isohotse hari ahantu baparika imiduga inyuma y'urusengero ngaca ngenda nkayizungurika imodoka nkayikabakaba nkayambira nkaryoherwa nanje ngaca ndonka nkuru nza kuvuga ni nanje twaramukanije Oh. umva ntananzi ni twanabonanye ni juste gusa ko nagiye ngakora ku muduga wiwe Nawe wumve ko uza kuguronka ivyo uvuga. Yego. Eh. hama nyene ndaba muri ivyo Mm. so abo bana nabo nyene twarabanye ariko Mhm. sinzi ikintu cahabaye harazi umuntu araduteranya n'umuvyeyi wabo Mm. ibintu ntaziho byavuye nawe aranyirukana So, byari bigoye ko muri iyo myaka mba mwibarabara kuko urumva nari maze kumenyera ubuzima bwo kuba mu mazu nari maze kumenyera ubuzima bwo kubana n'abandi bantu Mm. so rero aho hari muri 2006 ndavyibuka hari mu muci niho rero naca ngenda muri campagne ya evangelisation y'ibintu vya Moisson pour Christ bwa mbere Mm. sinagiyeyo kugira ngo ngende ku evangelize urumva ko no kubana ari umwana mugabo nagiyeyo kugira kuko urumva bavuga ati 2 semaines muzobayo muzorya vyose nindaronse rero ngene nzobaho izi 2 semaines Mhm. ca ndiyandikisha nanje ndajayo kugira ngo ndonka homba Mm. nahonja Ca nja Uramaze muri- kabiri. ego ca nja muri iyo campagne ya evangelisation mwijenda so vraiment byari biryoshe cane ndaba barahageze ko tuvaye mugarumba nyene nta kundi so muri 2007 nja muri orphelinat ahantu ndahaba iminsi mikenya biranka Mhm. ndahava so munyuma nca nja muri groupe yitwa Compassion Group Mhm. ariyo uyu mupapa yari yankadra so nca ndamumenya rero ndamubona naho utashobora kuramukanya ko taba tuzinanye umugore urumva naramubona aje akaturamutsa nyene muri rusange nta birebire mugabo abana biwe kubera ko baza baraza kuturamutsa turamenyana rimwe nkajayo kubera ko hari umuhungu yarafise piano yadutiza Mm. rimwe akayibatiza hama akaja kwibika hariho umwana w'umupapa yitwa Samuel yaravuze yarakunda kuvuza akaja kwitora
ndiyo rero niho naca nza ndababaza ati mbega none mubwe mumfata gute mumbona gute ibibazo mwe n'ivyo ca kibazo nyene wamubaza aho kugira ngo dusabane tuvugane wabanza kwanza kunyishura ivyo bibazo urumva utaranyishura ivyo bibazo yari yambu bye so rero bakamfata nyene neza bakamva bambonye bakandamutsa neza nta kibazo so rero umuntu twabana muri ico gihe hagera igihe aragira mariage bimeze nabi so tutari tucumvikana mba naba bari bangize umukozi ukuntu nkaryama bwije rero entreta mugabo muri iyo intervalle hari ahantu nigeze kuba mu kambi y'impunzi ndagira nti njya nyene Burundi ego ndagira nti ko bimeze uku reka mbeshe ko ndi impunzi ngende mve ngaha mba ndagerageza ndabesha ibyo kubesha byinshi birebire kandi narabesha birakunda ndagenda ndaba mu ikambi y'impunzi mu Ruyigi ndahaba nk'umwaka wose mugabo hajya aho Imana igomba kuba urahaba aho itagomba kuba ntuhaba yego aho hantu hageze recensement iminsi yose bama bambura uno munsi bakambura bakanyarojitsa gushasha recensement ikurikira bakambura recensement ikurikira bafite nkabura ivyahivyo kandi ni jewe nyene babura nagenda nashirayo urutoki ngo bibe ariho nsanzwe mba mfise carte byose